Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Niyongeko. Niteka n'umunezero ntangire gusubira kubana namwe bakunzi mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu ndabaramutse nongera ndabaha ikaze yo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uyu munsi wa gatatu tubigenekerezo rya 15 munyonyo umwaka wa 2023 mere kuri bikuru biyagize. Bamwe mu basirikare barungitswe na leta ya Gitega ku rubuga rw'intambara ku butaka bw'igihugu kibanyi ca Kongo y'intwaro rusangi basaba gukugwayo narijya ngo batabona ico bariko barotera umuriro bikunyurwa nuko ngo atana impamba batekerewe mu ntango zano makuru duca tubibashikiriza. Mu gihe atacokorwa kugira ngo ingorane y'abana bo mwibarabara itorebwe inyishu irama ngo bishobora kubatuma baba inkozi z'ikibi zo ku rwego rwo hejuru. Abaharanira agateka k'abana bakabona ko leta y'u Burundi yari ikwiye kugarura impene itaramara kurenga imirambi. Turababwira n'ibijanye n'abanyeshuri b'umwaka wa gatatu mu bigo vya kaminuza y'u Burundi basagasagira ubushikiranganje bakukira kugira ngo batabare mu kubaronsa amafaranga y'ingurane bagiye kumara amezi 4 badahabwa. Muri kino gihe ubukene bukaba bubagejeje aho mwasashaka iyo ari incamake mukanye sase turinjira mu idonido. Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru mu gisata cy'umutekano ku nkuru iciye ku masonga. Hari umunyagihugu muri quartier Mutangano mu gisagara ca Bujumbura yarazwi kuri tazirano rya Rubati yarayagandaguriwe mu nziwe. Amakuru ava mu babanyi avuga ko yishwe acumiswe imbugita n'abantu batashoboye kumenyekana. Igipolisi c'Inyamiramabi kikaba cazindukiye kuri uyo muhana kuri wa gatatu kuraba ivyabaye. Urupfu rw'umwe mu banyeshure bo kwishure rya commune Ririkajondi muri commune Rutovu intara ya Bururi rurateye ruhagarara haba kwishure haba no mu karere ishure ririmwo. Kuri uyu wa kabiri abavyeyi baharereye bari bitoye baja kugandagaza ku biro vy'iryo shure bararahira bakarengwa ko uyu mwana adashingurwa hatabaye amatohoza. Abavyeyi rero bakeka ko uyu munyeshure yoba yitavye Imana kubera inkoni yakubiswe n'umwe mu bigisha biwe. Inkuru tubaza Elvis niyo mwungere. Barabashitsi badasanzwe kuri uyu wa kabiri kwishure shingiro rya commune Ririkajonde muri commune Rutovu intara ya Bururi. Umugwi w'abavyeyi abaharereye n'abataharereye bari bazindutse kugariza ku biro vy'ishure barekeje bagenzi babo. Abavyeyi bumwe mu banyeshure umuhisi Iranzirikeve umunyeshuri yiga mu mwaka w'indwi yitavye Imana ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 11 ku kwezi. Yoba yazize inkoni yakubiswe n'umwigisha wiwe w'ibiharuro. N'umwigisha azwi ku izina rya Niyukuri Fidel bamutazira Magande. Yoba yakubita umwana kubera yari yabuze kimwe mu bikoresho vy'ishure bikoreshwa mu cigwa cy'ibiharuro. Abo bavyeyi rero bararahiye bararengwa ko uwo mwana adafubwa hatamenyekanye neza icamwishe. Iryo rikaba ari naryo ryari hangiro vy'urugendo rwabo ku biro vy'ishure uwo muhisi yahora yigako. Ku biro vy'ishure basanze umuyobozi w'indero muri komine kumwe n'umuyobozi w'ishure. Amakuru y'uruganda rwa RPA rukuri Bururi avuga ko uwo mwana gipfa bari bagombye kunyegeza imvo z'urwo rupfu. Ubuyobozi bw'ishure bwari bwagombye kubigira kamizwe n'ingoma. Abanyeshure bagenzi b'umuhisi nibo bahavuye babasesera agatabi bavuga inyanduruko y'urupfu rwa Iranzirikeve. Ku munsi wa mbere uheze rero inyuma y'impera z'indwi yibereye mu myidagaduro nk'uko umego nta cari cabaye. Umwigisha akekwa ko urupfu rw'uyo mwana yarafashwe. Uyu munsi rero ari mu minwe y'Inyamiramabi ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi. Kimwe gusa amakenga y'abavyeyi nuko kuri k'urupfu rw'uyo mwana kokura guhishwa mu gihe boja kumufuba bitaradadanuka. Umuyobozi w'indero muri commune Rutovu rero akaba yemeye ko amatohoza agiye gukorwa. Mu gisata cy'umutekano nyene mwari mwavyumvise ndabica ku masonga kuja ku rugamba atampamba bafise hamwe no gufatanya urugamba n'imigwi y'inkorabara ngo nivyo bituma abasirikare b'abarundi barungitswe na Evariste Ndayishimiye kugwanya umuhari M23 batsindwa. Abo basirikare bagasaba ko botahukanwa ngo kuko batabona ico bagiye kugwanira mu gihe n'abasirikare ba Kongo babatana urugamba bakiruka kandi igihugu ari cabo. Idonido na Onezime Dushimagize. Eka Imana gusa Imana
imana neza ko n'ibindi n'ubu turabona nko kuri metero 2 hafi yacu ku bwinshi uwo ni umwe mu basirikare b'abarundi barungitse mu gihugu ca Kongo y'intwaro rusangi gufasha igisirikare c'ico gihugu kurwanya umuhari M23 uretse ko kuronka ico bafungura ari gihamana abo basirikare bavuga ko atani ico babasezeraniye kijanye n'agahembo bazoronswa nimba kuva tujino nta kintu na kimwe cyitwa ifaranga ibigeze batubwira tuzoronka nta n'ikintu twigeze turonka tuhaje ku nyene umuntu atakintu kimwe afise ubwo utumega tomboye bose nk'umuntu akurungikira tukagenda muri yasi usanga rero badakishije iwabo aca turonka ahandi ndakamahamaza kwera n'akamahamaza ariko baratubwira atubwiye ngo abazoza mu 2020 ukwezi twaguye mu gahunda aho bari ku rugamba hitwa Mushaki bamwe muri abo basirikare bemeza ko bashobora kumara iminsi 2 badafunguriwe uwo bari bitwaje amafaranga mu mufuko ngo ntibashobora kugura igitumbura kuri butike ngo tugezaho umuntu agenda ntabyacu abifite ugasagara kanaka namburonka ideni nambugira gute atatu ufise nuko inshingara ishobora kutumarira mu gihugu aho injya tuzironka rimwe mu minsi nk'ibiri ingorane izo ngorane badefise bakiriko kuko nabo bibwira ko bagiye gufasha urugamba bisanga bariko barigwanira hagati yabo aho kubafasha kurwanya M23 bakamaramaza bagira ngo tubikomwe kumbe nabo bagasubiranamwo bonyene abanazarendo bagaca bagwana bakica n'abashobora kwigwanira ivyo ni vya biro bireyo vyari vyitwa ngo vyahagarika intambara ngo bigomba kurwanya M23 akaba aribo basubira kwigwanira kumva birateshanya tuza tubona bariko barahunga bonyene abasoda rero kumenya bakaba bose turakorana ikindi kibabaza abasirikare b'abarundi ngo nuko babeshe ko bagiye gufatanya urugamba nabo muri SADC abo nabo ngo bakaba batarabakubita ijisho gushika ubu tugeze kuza nta gihugu tugeze duhurira ino tuba muri sida kivu n'aba kivu hose nta mashara tubona ni kwishwa n'inzara gusa indya ntituronka barazana ideni ugasanga niya beni mwisangiye mubibazi ubu barayabazanye izindi batari y'umunani ikirere batari tafoto yazanywe n'uwitwa Gahomera yarashitse ino yaramfora ubu tugeze muri Mushaki ni kuri ibintu biriko biraba biteye isoni abo basirikare babona ko hako baguma babazana ko banzi vyari vyiza ahubwo kubatahukana mu gihugu ngo ko batabona ico bariko barapfa bazira ndabose babugira icyo bavuga niko basaba kuva twazanye n'indege ya Kongo indege kinini yagisanzwe n'imizigo cy'igisirikare ya Kongo ico catuzana kidutura igoma niba byageze barabe kujya basuzanye mu ijoro iyo ndege yakora mu ijoro hagiye Bujumbura idukura ku kigo cy'indege yadukura hajya muri Babe n'ijya kibuga cy'igisirikare niba byageze rero kujya basuzanye nyine mwibanga bisuzuma mwibanga umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Fulbert Biyereke inshuro zose tumurondeye ntiyigera ashima kugica ivugako Onezime dushimagize urakenuye umukuru wa quartier ya Jabe ya mbere muri zone bwiza komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura yagirizwa n'abanyagihugu ko bahungabaniriza umutekano akarorero ka hafi kakaba arako mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira uwa gatatu aho umugwi w'imbonera kure zirongowe n'uwo mukuru wa quartier zinjiye ku muhana wo muri ako gace ukubagura serugo waho ivyatumye ababanyi baja mu ruhagarara inkuru twateguriwe na Dani Claire iratwumva uwo munyagihugu yatewe mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishira uwa gatatu ku muhani we uri kuri Avenue Gasasa nimero 7 yitwa Ezekiel niyo nkuru isoko ryacu rivuga ko urongoye kati ya Jabe ya mbere Aline niyo nzima aherekejwe n'imbonera kure zitatu zimucungera umutekano zitwaje imbugita n'ubuhiri batangiriye uwo munyagihugu mu gihe yagomba kwinjira mu nzu ngo yagomba kubazwa kubijanye n'abana bo bari bagwanye ku murango kandi atariho yarari amakuru atangwa n'abanyagihugu muri ako gace ashikiriza ko Ezekiel niyo nkuru yashoboye kubiyambura acayiruka mu nzu mu nyuma baca batangura gushaka kumugomorera ku muryango ngo binjire ku nguvu umwe mu babanyi biwe aravyigana Ezekiel yabonye igitero cy'umushefu w'quartier Niyonzima isaha 7 z'ijoro yazananye n'imbonera kure bimugendanire aho Ezekiel yazira yuko ngo abana biwe ngo babagwane nabo mu banyi kuri uwo munsi wa kabiri Demekezo rya 14 abana bagwanye birashoboka ariko nta kuza kumena inzugi kumena amazu kuko ugomba kurara urakubita umuntu muri iryo joro bikatwewe nk'ababanyi byaratubabaje abanyagihugu bo mu kibano
umutekano ngo bahavuye batabara uwo mukuru wa quartier abona gukinjura ariko urwamo rwumvikanye rwatumye ababanyi baja mu ruhagarara. Abanyagihugu bo muri quartier ya Jabe ya mbere bamenyesha ko kenshi uwo mutware yitwaza igihagarara afise mu guhohotera abanyagihugu. Uwurongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza aherutse gukubitwa mu gihe ariko yivuna akanyota mu bunywero bwo muri ako gace. Bitangaje n'amezi abiri yaraheze Niyonzima Aline asanze mu kabare urongoye inama mpanuzwa jambo ya komine Mukaza umupfasoni Sandike akamukukirayo kuvuga rero ubwo burongozi n'ubw'inguvu. Rero batabare kubera ko aho yakoze amakosa yari azi ko urwego rw'abahuza ashobora kubumviriza. Hanyuma hari imanza z'ijoro ayo masaha abantu baba bageze mu ikiro rinini. Rero urumva ko abantu twari mu ruhagarara ababanyi twari tumerewe nabi. Uruganda rwa radio RPA rwahamagaye Aline Niyonzima aramutswa kati ya Jabe ya mbere ariko akaba atashimye kugira icyo ashikirije. Hagati aho amakuru RPA yaronse akaba avuga ko uwo mukuru wa kati ya Jabe ya mbere yahamagawe kwitaba isaha zitatu zo kuri uyu wa kane ku biro by'igipolisi cy'Inyamiramabi muri quartier Asiatique komine Mukaza kumvo z'amatohoza. Ndagushimire Dani Claire iratwumva muri ko mukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu tumira amategato dushe twananya n'amakuru twabateguriye. RPA Muyavugwa mu by'agateka kazi na muntu urongoye igisata cy'ubuhinga mwishirahamwe mitiwere yo bafunzwe kubera yanse kwemeza kumugambi wo gushira ubuhinga bwa none muri iryo shirahamwe wakozwe nabi abatsindiye isoko batanze ibidakora. Uwafunzwe mu gihe bagenzi we bakiriye vy'imfata kibanza ivyakozwe réception provisoire mu rurimi rw'igifaransa nabo nyene basabwe kwisigura igituma bakiriye ibidakora. Amasoko yacu akavuga ariko kwivya abategetsi ba mitiwere bashaka kwemeza abakozi babo babihakanye. Inkuru ya Ines Gakiza. Igikorwa cyo kwakira vy'ifata kibanza ivyamaze gukorwa cabaye ubwa kabiri igenekerezo rya gatanu munyonyo umwaka wa 2021. Umugwi wakoze ico gikorwa nkuko twabisomye mu cegeranyo caco wasaba abatsindiye isoko kugira utwo bahinyanyura canke bongera ko mu vyo batanze bagasaba mituwele nayo gutangura gukoresha ivyo yahawe vyose kuko hari ibitaratangura gukoreshwa. Inyuma y'imyaka ibiri ico gikorwa kibaye abakozi ba mituwele bari mu mugwi wasuzumye ukakira vy'ifata kibanza ubuhinga bushasha bari bahawe babonye bahabwa makete yo kwisigura. Ayo makete yo kuwa kabiri munyonyo uyu mwaka wa 2023 abasaba gusigura igituma bakiriye ibidakora. Amasoko yacu mu kigo mituwele avuga ko abo bagize uwo mugwi bemeza n'ubu ko ivyo bamaze guhabwa bikanakoreshwa vyose bikora, ibidakora nibitaratangura gukoreshwa. Floris Nzeye naho iryo suzumwa ryakozwe amaze amezi 6 arongoye ico gisata akaba ari nawe aca baraba ivy'uwo mugambi wo gushira ubuhinga bwa none muri mituwele ntiyari mu mugwi wakiriye vy'ifata kibanza vyakozwe. Uwo munsi ayo makete yandikiwe abagize uwo mugwi asohoka ni nawo munsi Floris Nzeye yahagarikwako. Imbere y'uko ahagarikwa Floris Nzeye yari yatumwe ko n'inama shingwa ntwaro ya mituwele nk'ubazwa muri kino gihe uwo mugambi wo gushira ubuhinga bwa none mu kigo mituwele. Amakuru twakuye muri mituwele amenyesha ko bayaze badahuza. Iyo nama shingwa ntwaro ngo yoba yamutegetse kwemeza ko ivyatanzwe vyose muri uwo mugambi w'amafaranga arenga umuriyoni w'amadolari bidakora ivyo tabemereye nk'umuhinga. Inyuma y'iyo nama Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana harongoye inama shingwa ntwaro ya mituwele yaciye aja kuzana abamufata. Amasoko yacu aho ku cicaro ca mituwele amenyesha ko iyo ntwazangabo mu gipolisi yahoze inajejwe ingendo mu biro vy'umukuru w'igihugu yabwiye abo yarizanye gufata Floris Nzeye ngo bamutware muri presidence. Aho muri presidence bamujanye ni mu gipolisi ciperereza gikukira umukuru w'igihugu. Amaze gufatwa abakozi ba mituwele nabo nyene barituye umuyobozi mukuru wa mituwele nkuko vyakozwe n'umuryango. Dr Nyandwi Ramadan arongoye mituwele yaranse kubwira n'abakozi biwe igituma mugenzi wabo apfunzwe, ababwira ngo bamusanga hapfungiwe abibibwirire. Uyu munsi ugize wa 13 Floris Nzeye yari mu gasho kiperereza muri zone Rohero. Umuryango n'abakozi bagenzi we ntibazi icaha yagirizwa kuko umukoresha wiwe yanse kukibamenyesha
kandi ahafungiwe akaba atawurekuriwe kumubona. N'ubu ntiturashobora kuronka Lieutenant General de Police Godefroid Bizimana arongoye inama nshingwantwaro ya Mutuelle be na Dr Hamadan Nyandwi umuyobozi mukuru w'ikigo Mutuelle. Ines Gakiza, ikibazo c'abana bo mw'ibarabara kitariko kiratorega umuti uko vyategerezwa biriko bituma abo bana bacika abagizi ba nabi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ivyo bishikirizwa n'umwe mu baharanira agateka k'abana mu Burundi afatiye ku bimaze iminsi bibera muri zone ya Musaga n'ahandi. Uwaharanira agateka k'abana atera kamo leta hamwe n'amashirahamwe asanzwe afasha Uburundi mu bijanye n'indero y'abana kugira ico bakoze mu maguru masha abo bana bashigwe mu bigo gorora bakurikiranwe bongere bigishwe. Uwaharanira agateka k'abana abona ko bitagenze uko mu myaka iri imbere ubwo rwaruka rushobora gucika imigwi y'akaruhariwe mu gukora amabi atandukanye. Umvirize. Amakuru y'uko abana basigara baramaze guhinduka nk'abantu no kwita nk'abagizi ba nabi kwera ibiyabiramutwe n'amakuru amaze igihe gusa ni hamwe ikibazo kiboneka mugabo abantu bakaza kugomba kugarura impene yamaze kurenga impinga. Ikibazo ni ikibazo nyamukuru kubera abana leta y'Uburundi isagaritse kuba mu bisagara. Ubu rero abana barapfuye muri ville abana baca baja mu makaritiye ahanamiye igisagara ca Bujumbura, za Musaga, Kanyosha, Kamenge, Kinama, Buterere no muri Maranja bari abo bana bagutyo. Ni ukuvuga rero abo bana n'ikibazo muri uwo mwanya kubera umwana amaze kuja mw'ibarabara atagira ico bitangaje batamukurikiranye. Ni ukuvuga uwo mwana yeza mu biyabiramutwe. Ibiyabiramutwe navyo mu Burundi murazi ko ari inkuru imaze imisi ivuga utagasesoshora muri zuzu. Ico kiyabiramutwe rero ca booster kigutuma hoho utamera nk'uwanyoye ibindi bwoko bw'ibindi biyabiramutwe. Ni ikiyabiramutwe gisaba kuronka amahera uko bishoboka vyose. Ubwo rero abana bafite kuba batse kuronka amafaranga nayo kuyaronka ataco bahereza intoki. Abana n'abana bato n'abana batagira aho bakura. Urumva bamaze kurambira barabara no kuba ari mu namwe batagira imiryango. Ukuntu rero baronka ayo mahera nta handi bikora mu kwiba canke mu konona ibindi bintu. Naco bituma mubona nk'aho ku Musaga vyacitse ikibazo. Cokorwa rero nuko abantu boja hamwe aho biraba vyose na cane cane leta yafashijwemo n'abayifasha bakarabiramo igikorwa cihuta co kwegeraniza abo bana mu bigo bibagorora. Apana ibigo bimera nk'ibigo bibahana mugabo ibigo bibagorora. Ni ukuvuga umwana akaja harya bakamwereka ko yahuye n'ingorane, izo ngorane barashobora kuzivamo akazirengera akaba umuntu muzima nk'abandi. Ariko ivyo nayo bisaba uburyo igihe nk'Uburundi rubona ko ico kintu atari ikintu cihutirwa. Mugabo uravye ngene abana bariko baramera mu misi iza bazohinduka imigwi abantu bita mu migwi y'amaganga canke ba gangster. Abantu bazogegera aho barengera ivyo vyo gutegera abantu bakaronka n'ibigwanisho. Hari ibihugu bimwe vyagira biraba nko muri Mexique, nko muri Colombie, muri Paraguay, aho usanga imigwi y'abagizi ba nabi isa n'inguvu zisumba leta. Ubu rero no kuraba abana nabavugwa muri uwo mutego cy'ico gikorwa n'aya mashirahamwe avuga yuko afasha urwaruka, afasha abana. Aya mashirahamwe akwiye guhagira ico avuze kubera iki kibazo leta yonyene turavye uburyo gisaba leta yonyene Burundi ntashobora kubishoboza kuba ari ukubesha. Ariko abantu basaba uburyo bwo gufasha abana nibagira inama zihuse bategura umugambi utuma abo bana bava mu buzima bubi. Niyo nyishu yonyene hari nta yindi nyishu ihari kuko hamwe twavuga ngo bosa mu miryango ntibishoboye gusubirayo kuko ivyigwa biratwereka ko umwana amaze kuja muri ivyo bintu gusaba umuryango bitoroshe. Ubwo rero igikorwa kiri hagati ya leta n'abafasha leta n'abifuriza ineza nziza ku Burundi. Tubibutse ko abo bana bo mw'ibarabara bacitse umugwi usahura ukanahohotera abanyagihugu muri zone ya Musaga ni muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro muri iyo zone gutorera umuti iyo ngorane ibaraje ishinga. Biragoye kumenya icyo leta y'u Burundi yiyumvira ku neza y'abanyagihugu irongoye bitewe nuko yiyerekana mu kutabagirira impuhwe. Ubu n'umwihwezo wa Federico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu afatiye ku buzima bugoye abarundi bahungutse bava mu gihugu kibanyi ca Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo bashikira mu ntara ya Cibitoke barimwo inyuma yuko imfashanyo yabo itangwa na HCR ku bahungutse yafashwe bugwati n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati bagishika mu gihugu. Uyu munyepolitike asaba leta y'u Burundi na cane cane ubwo bushikiranganje bwabafatiye imfashanyo ko bwo kwikebuka bukagarukira kuri abo banyagihugu bagizwe n'imiryango irenga 200. Federico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu. Barundi bahunguka bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bataha cane cane muri ntara y'Imbo
aho mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu buvuga ko badakwiye imfashanyo kandi bazi ko ataco baba batahanye. Jewe nibaza ko leta y'u Burundi sinzi ico bashaka, ntawuzi ingene biyumvira mu mitwe y'iwabo, ibyo ari bisogirira ikibi umuntu ashonje. Intansiguro nimwe bifise kubera ko umuntu ashonje n'ushonje, kandi nabo n'abantu barashobora kugwa muri mwe n'ivyo bihe bakumva ko bibabaza. Ica kabiri byerekana ko aba bantu badashaka gufata abantu nk'abantu, bafata abandi bantu nk'ibikoko kandi ari abarundi bene wabo. Jewe rero ndaniguru iyo nyifato ya leta y'u Burundi ngasaba yuko bikubitagashi, kuko ivyo bariko barakora ivyo bakorera abarundi ntawuzi, sinzi ko biyumvira, sinzi ko baronka kanya bakagenda kwiyumvira abarundi ingene bababona, kuko utiyumvira ingene ubonwa n'umuntu uri kurategeka ngo utora kanya mu baca nkugire sondage bazi ingene bakumva bakwiyumvira. Jewe nibaza yuko utaburiko urategeka utegekera abo bantu, uburiko urategeka uwitegekera. Ico rero ndagira nsa mushikirana intwaro hagati nuko yokumva agategera, agende yigore, arabe yuko atakwigirisha kurimwo, hanyuma yorohereze abo barundi bene wabo baronka ivyo bakeneye, kuko baragowe. Sabaho kwa gusaba gowe n'abari mu gihugu baragowe, ariko byo intwaro hagati mu gihugu yabwirizwa kumva ko ifisemo uruhara rudasanzwe, nubwo uruhara rwa mbere ari umukuru w'igihugu. Mwomenya ko abo bahungutse bahanzwe muri kino gihe no kutagira aho baba hamwe no kubura ibifungurwa, ivyo bigatuma uko iminsi igenda bamwe muri bo bagwaragurika indwara zitandukanye. RPA Mwisata c'intwaro navyo nyene mwari mwavyumvise mu ncamake, abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka wa gatatu bugarijwe n'ubukene kuko bagira bakwize amezi 4 bataronswa ingurane bita prébourse mu rurimi rw'ikinyamazuru. Umwe mu banyeshuri basanzwe baba hanze y'ibigo vya kaminuza amenyesha ko ubuzima bw'Ibujumbura bwabananiye kuko amadeni yababanye umurengera ku mazu bapanze hamwe no ku mabutike basanzwe bafatamwo ivyo kurya bariha ku kwezi. Bagasaba ubushikiranganje bw'indero kubagarukirako. Yumwe mu banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi yaganiriye na radio RPA. Ubusanzwe abanyeshuri bo kuri kaminuza mu mwaka wa gatatu kuri kaminuza y'u Burundi turaberewe nabi cane. Amezi 3 n'inusu araheze, none n'ukwezi kugira 4 ugeze hagati atakintu na kimwe baratora. Uvuga yuko nta kintu na kimwe turiko turaronka, ubukene ni bwinshi, abo dupangiye amazu bariko baratwirukako, abo umuntu yafatiwe ko amadeni nabo nyene bariko barabaza ati mbere bimeze gute. N'ubu ni ingorane gusa, umuntu ntakigira n'ico abwira mwene inzu, ntakigira n'ico abwira umunyebutike. Turasaba n'ukuri ko ababijejwe bokwikubita agashi bakaraba bakaduha bagatuma baduha atrashimwe kugira ngo tube turabaho, kuko ubuzima bw'Ibujumbura buragoye cane, ata mahera uriko uraronka, kandi na nyamahera yarasanzwe ari nkica n'ikize. Niza ngorane uca usanga n'aho azatasha kumarira, nk'ubu bwizigiro buza bwamaze gutakara, nta muntu ashobora kugupfa kuguha ideni kandi umuhemye amahera amaze n'amezi. Turasaba ababijejwe ubushikiranganje bw'indero yuko yoraba akaduha ugafashanyo kacu kugira ngo tubandanye tubaho, kugira ngo ntitutangure gupfira ngaho kuri kaminuza. Mu rukurikirane rw'ivyagirizwa ubujejwe igisata c'indero mu ntara ya Bururi, uno munsi tubabwira ingene yaka ububasha abarongoye indero mu makomine bwo guhindurira abigisha aho bakorera. Abigisha bakavuga ko ari wabikora abanje gufumbatishwa. Eric Niyonzima mwidonido. Abigisha mu ntara ya Bururi bavuga ko inyifatira ikiranga umuyobozi w'indero ku rwego rw'intara atari nziza namba, bamenyesha ko umuyobozi arangwa no kurya ibiturire. Aho uyu mwigisha atanga akarorero k'ibijanye n'abigisha babifuza gukaba n'abandi aho bigisha. Byategerezwa kuba gere par le DCE. Mugabo uwo mudepeye dufise nta kintu na kimwe yemera ko abadepeye bakora. Ubwize ngo urakerekemba ngo urondere imitation kugira ngo agukure mikomine akuzana mu yindi si munsi y'umuriyoni. Aho naho nyene ruba ruciye mu cyane. Hizo permutation yari leta komine asinya ko hama bagahereza DCE, hanyuma agaca abashaka ko kuzera hama bagaca bapermita, ariko ibyo ntabibemerera ntatabyemeye, impaka babanza kumushirira ikintu. Abo bigisha bagize umuyobozi ko no kubana bashaka guhindurirwa ishuri abavyeyi babanza kubamutumbatisha. Nimudepeye w'inkunzi y'amahera ku rwego rwo hejuru, ku buryo n'aba bana baba bahejeje umwaka wa gatandatu urazi ko habaho komisiyo d'orientation officiel de la DCE. Ivyo oya navyo nyene arashobora kubyanka. Ugombye guhindura umwana gwa mu classe aha n'aha aye muri komine
akabanza kuvuga ngo nibiduge iwe. Abo bigisha basaba abakuriye umuyobozi ajejwe indero mu ntara ya Bururi kumushyira ku murongo. Uruganda rwa RP yarurondeye Sabiyumva Antoine umuyobozi ajejwe indero mu ntara ya Bururi ntashashima gushikiriza kuvyo yagirizwa. Eric Niyonzima umugambwe APD ubona ko umugambi wo kugaburira abana mu mashure ari mwiza, ariko ko leta y'u Burundi yoshira imbere gukura ubukene mu banyagihugu kugira ngo abo bana baronke ivyo bafungura mu mihani wabo. Urongoye uwo mugambwe avuga ko ubwo bukene mu miryango buhavuye uwo mugambi wohagarara ngo kubera ko usamaza abana hamwe n'abigisha. Kuri kire Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR. Umugambo ya pedere turabona iyi porogaramu ya leta iciye muri PAM yo kugaburira abana ku mashuri. Muri rusangi turavye ingene ubukene buri mu miryango abana baheba amashure kubera kutaronka ifungwa muhira, ni porogaramu ifasha cyane. Ariko rero iyo mugambo ya pedere tubona yuko nubwo ifasha, uravye kuva igihe yatanguriye leta yateza gushira inguvu kungene imiryango ishobora gukora ikava mu bukene maze igashobora gutunga abo yavyaye kugira ngo iyi porogaramu ihagarare. Kubera ko hamwe hoba ivyigwa usanga abana benshi bashira umutima ku mfungurwa gusumba gushira umutima ku vyigwa, kuko bwa mbere babitekera impande y'ishure, abana babibona ingene bateka, babumva akamoto k'ivyo fungurwa. Urumva rero abana hakwiga usanga bashira umutima ku mfungurwa, uca bumva rero ko n'ubumenyi buzokurikira butazoba ari ikirenga. Naha rero iyo mugambo ya pedere dusaba yuko leta yoshira ingufu cyane cyane ku bintu bibiri igwanye kugira ngo abantu bave mu bukene, bashobore gutunga imiryango yabo, kandi ifashe ingene abantu bomenyera kuvyara ku rugero. Aha rero mbere twe mugambo ya PD tugira amakinga tuvuga duti mbega kabari muno munsi bafite amikoro make bo bigenda gute? Nubona ko bishobora kubatirimutsa ku kazi kabo mu gihe bariko barigisha abana bariko barafungura kumbure nawe yaraye inzara. Ibi byose rero byatezwa kwigwa leta ikabimenya, ariko muri rusange twifuza yuko iyi porogaramu twebwe yogira igihe runaka izohagarara, ahubwo leta igashira umutima mu gufasha abavyeyi baronke ico bufungurira abana gusumba. Uwo yari Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR. Nino kuri iryo jwi ryiwe rero duciye dusozerera amakuru yo kuri 15 Munyonyo umwaka wa 2023. Ngire ko nshimira mwebwe mwariko murayumviriza, bagenzanje umwe wese kuco yakoze kugira ngo aya makuru ashobore gutororokanywa, hamwe n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira nabo nyene ndabakengurukiye. Kuri mikro yari Emmanuel Ningeko nkaba ndabikebanuye, ndabifuriza amahoro n'umugisha bitangwa n'uhoraho.